hari amahistoire amwe twumva araryoshe vraiment. Yuko urumva muri Nigeria amashengero amakomeye manini ugasanga aba protocole numu PDG wa entreprise itwara ama entreprise nka 50 bafise des millions et des millions de dollars ugasanga numu protocole ugasanga akora muri toilette ugasanga arakura mu rushengero but ku kazi afise yindi sura. Rimwe na rimwe ivyo birerekana uwo muntu ari trained spirituellement. Imbere yuko agaragara hari ibintu vyabaye indani. Subutu bamwe bakwicarika ahantu bakunome uyu munsi. Frère tabo ucurondera ikibanza tukurere ngaha. Ucugomba ku telefone ya apôtre, il est obligé kutatanyitaba gute bigenda gute kubera iki amaranga mutima yiwawe indani ntusa en fait usa nayo mahero ufise ntusa na Kristo kuko Kristo ntavyimba. Kristo ni Kristo kwari niko yamye ni kwari ni kwazokwama malgré zinafise. Deja nubu numu intercesseur sumuvuga butumwa yicaye ari muri intercessor dusengera vya bibanza bimwe mwe tudakunda aba intercesseur aguma twingingira. Haleluya nyamwana arakura agwiza inkomezi z'umutima. Iki agwiza inkomezi z'umutima. Alors ngomba bwa mbere mvuga nibiki tugomba kuinvestisamo canke kubibamwo umwanya wacu ni kugira ngo dushobore kuba ubwa mbere kumenya inzira z'Imana zidushikana kukuduzwa. Icambere iruke Mariko 4 ngira nitiza uburimyi naho narimye muri Rohero sinari bwamenye byinshi ariko nararimye gatoyi. Hajya ndababaza iyo ndiko ndavuga ngo mbega mana mvuga iki mbega nguhiki. Rimwe harigecanja muri Rohero mwana yavukiye Bujumbura agiye muri Rohero aho abandi baba nawe akaba ari harima canumva iyo mana ariko vraiment canibutswe ibihe bimwe sha reka tugwize inkomezi z'umutima. Ndakubarire ntuzoburi bana rujya rubuto rwibereye mu ivu worucanga ugahonyora ataha nta kihari mugabo niba hari ikintu uri kuragwiza mu buryo bwo mu mutima izogukuraho hanu ikuterure ni mundabe iguterure ikwerekane publiquement ukabutararonka faveur yo kuja hanu publiquement ntugwane nguronka ikibanza ja hanu guronka ikibanza mu mwemo aho hanu niho habera selection y'ijuru Imana igenda ikarokariza. Umukobwa wanje Nana ndamuzi yisabiye mugayagwije inkomezi z'umutima. Umukobwa wanje Tabita umukobwa wanje Naka yagwije inkomezi. Nico gituma Imana itsigena muri selection. Mbega mumbonera muri chambre noire ari ihe foto yatotse igacigutora igacigupresenta abantu mugabihera muri chambre noire. Mariko rero kane tusome twiruka nimwumve umubuvyi yasohoye imbuto se turanyaruka akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira inyoni ziraza zirazinobagura izindi zigwa ku rutare hata ivu ryinshi zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho. Izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma. Izindi zigwa mu mahwa
amahwa arakura, apana imbuto irakura, n'amahwa yakuze, arazinyoha ntizama. Izindi zigwa mu ivu ryiza, ziramera, zirakura, zihunda impeke, zimwe 30, izindi 60, izindi 100, bityo bityo. Kandi uri n'amatwi yumva niyumve. Dusimbire kuri 15 gushika kuri 20. 15 abiruhande y'inzira, aho iryo jambo ribibwa, iyo bahejeje kumva, Satani acaza uwo mwanya akabakuramwo iryo jambo ryabibwe muri bo. Naba nuko nibo babibwe ku rutare, iyo bumvise iryo jambo baca baryakirana umunezero. Amen nyinshi. Amen. Preach pastor, preach. Ndakumva pastor, nishikanwa ukaza. Baryakirana umunezero. Probleme rero si umunezero. Hinge mwumve, nibagira imizi muri bo, ariko bagahagarara umwanya muto, maze iyo badutswe ko n'amarushwa bona akadenderezo, bazira iryo jambo bica bibagwisha. Kubera ijambo bakiranye umunezero, ni jambo rusange bumvise mu ishengero, si jambo baronse muri chambre noire. Ibi byo ngana ni gitoro, mugi gitoro kirahera, gikeneye kuja kuri station, wewe nyene muri chambre noire ijambo ukagiyakirira ridaciye ahandi hantu. Iryo wakiriye, iyo haje ibigeragezo, my goodness, niyo haza ibimeze gute, si jambo apotre yavutse, ni jambo Imana yavuganye n'umutima wa, irashira kikidodo. Conviction y'indani mu mutima irateye ubwoba kandi irahambaye, nta n'uguha gukekeranya. 18 abandi nibo babibwe mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo. Maze umwitwarariko w'ivyisi n'uruhendo rw'ubutunzi no kwifuza ibindi, iyo bibinjiyemwo binyoha. Mutsuri nyakano ndaza kukagaruka ko binyoha iryo jambo rikaba ikirumbirane. Ababibwe mu ivu ryiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, bagahunda impeke, umwe 30, uwundi 60, uwundi 100, bityo bityo. Shaka usimbe 27 ngumwanya, 27 gusa aho hantu. 27 mwumve, bwije wamurimye agasinzira, bugaca akavyuka, imbuto zikamera zigakura atazi ingene zakuze. Iki rero ngoma mwumve, iyo umurimyi yahejeje gutera imbuto, sans toutefois kumenya ibiriko biraba, avyutse asanga ico kintu camaze kuba ikintu kanaka. Alors pay attention rero nivyo tubiba, pay attention nivyo tutera, nivyo tugira. Ngoma mvuga ibintu 3 nihuta. Ubwa mbere muri iyi inkuru hariyo importance y'ikibanza umurimyi abibamo. Hariho ni iki yabivye, hariho n'ikintu bitwa guha umwanya imbuto igaproduiza, ikama, ikagaragaza ubushobozi muri yo. Ubwa mbere nitizi imwe gusa, bavuze imbuto yabibwe mu mahwa, hafi ya mahwa. Mu gatondo bambariye muri kirite ya mbere umuceri n'ibiharage ku isahani birabana. Mugango umuceri n'ibiharage ntibashobora kubirima hamwe, abarimye nivyo sivyo, kubera ahantu umuceri uba n'ibiharage biba, ngo kimwe gica cica ikindi. Nubwo bibana ku isahani, aho babitera ntibishobora kubana. Gute rero dusanga turi emotionnel mu rushengero, mbwa dusohotse tugasanga nitwo turagaragaza ico twabwiza kugaragaza? Ni kubera iki? Ni biki dutera iruhande y'ibi bintu, ubwiza bw'Imana? Ni biki dutera iruhande yacu? Ni biki? Ni bande badukikuje? Ni biki duha umwanya? Hari ahantu nasimbye avuga ngo pay close attention kubyo mwumva, kubyo mwumviriza. Imana ishimwe.
Imana ishimwe. Ndavyibuka ngikizwa hama decision menshi nayo nafasha. Avuga ati ubu ndakirijwe ndi umukristo mwiza pe. Hama mvuye gusenga, muramwe tuvuye ngaha harabamwe n'akantu nyene agachaleur, sivyo? Ijambo vraiment tuba dusohotse ngaha kumva vraiment ama decision wafashe, ukaba twasenze twahimbaje, ukumva uvuye ngaha umengura akantu gahwahutse akabebe kakabunene. Kumva umengura akantu kuzuye Imana. Hama rero naje abajama twahorana kwirigara twakinana bakaba bicaye kwirigara ni mu nzira sindabarengana shitse kacamagara cegera umva banyita ambassadeur Mbasa cyari ryo zina ryanje shamati sasa mvuye gusenga peti wakijijwe kweli none wakijijwe kipeti yangu ticara ngaha dutera inkuru kwanza tukaca twicara iblage ngizo ziraje iblage zo kwirigara murazizi nukuri nta namadira havugirwa kwirigara havugirwa uburofa exposa burofa arabahungu umukobwa arengaye ngo hirya sto mugaca muhera ngaho nk'abanywa mu gitwabana hari haruguru baragira igikorane baragira meditation kubusurira utonze ugasanga bariko baraharira ngo yakakata ngo kana kusanga ariko kaburongoye ngo hena kujyo ngo akakaravyibuje urumva bakagira iyo meditation kwereka baba bahazi ganje bakagira iyo meditation ukyumvira aba batipe bariko baraharira no busurira butabumva rero kwirigara gasanga umwana atanguye iblage ibiteye isoni nawe ngo kubera nibagutwenge ngo mureke ivyo namwe ngo reka ivyo je ngo narakijijwe jewe ngo reka kwigira ivyo by'ubukiza bagaca bamplifya bakavuga ati none nawe ubibona gute ugasanga amavuta wakuye mu rushengero yasize kwibuye ingumezi watashe uvuga ama decision ukabisiga ngaha nyene bamwe niko mumeze bakavuga igishego nawe gatutera iturufu aho nyene ukabusize rya jambo wakira ngaha ariko uyu munsi iyo utamenyereye kubiba wenyene hamushikanu babe déranger bavuge ngo Fabrice arashitse bakivuga ibyo bavuga uhari nukuvuga quelque part uracakeneye izindi nkomezi zo mu buryo bwo mu mutima. Haleluya, Imana ishimwe. Okay, ahantu munabiba hari important. Urubuto nubwo rufise ububasha ndarubivye kwisima ntiruzana impeke. Aho spending aho mara umwanya munini aho hantu harafise ikintu ha contribute muri jewe. Nukuri ntitubeshanye. Hari abantu buriya bajya batasi 12. Imana yabarungitse 12 bagiye 10 rero muri groupe yose hamarimwe abantu bavuga cyane hamwe ariho n'abantu bumviriza cyane. Bajya batasi 12 bagiye bose baca batangura kuvuga ibibi babonye, twabonye ari igihugu kimira abantu, twabonye ari turi nzige imbere y'abajya abantu, twibonye turuduhori cyamwe ukajya sengesho ry'aba bandi ntavuze turi umusibamana, turi nabiretse ibindi turi umusiba kugira bumve ko baciye bugufi. Bajya batasi 10 baravuze bibiri mbwira ngo abantu bavyumvise bose baca baranduka umutima batangura gutuka Mose. Ico ni ikintu kivuga ngo ivyo twumva biratwinfluence kandi biraneinfluence n'abadukikuje. Hari abantu mujana ubwo nyene akagukomunika kwizera, mujana akagukomunika ko bishoboka kutangura business karayisisa. Nundi mwicarana akakubwira ngo mu Burundi habasha udafise abawe udafise wawe hewe nabana kavyarananiranye ukava ngaho business plan yawe wo itabura. Nundi mwicarana akakubwira ngo ingo ndakubarire umviriza bijye batubesha ngo ufise ababo ngo ufise uwiwe ngo aramuseha. Umviriza twe dufise Imana, wavyumvise Imana yashobora kugendeka kuvugira zana iyo business plan ingo tuyishire nakatumuganirize. Wava ngaho kumva umengo uratewe intege nundi muganira ubwo nyene hari abantu niyo turiko turahimbaza ngaho imbere none ngaho ndiko ndavuga ubutumwa hari abantu bantera kumva no bandanye hana abandi ndabaravye nibabona hano nguma ndaba
nukuri kuramfasha. No muri Bibiliya biriyo Paulo ngo yarabonye umuntu amugaye ngo acabona ko afise ukwizera ko kumukiza. Yakubonye gute? Ngira yamubonye arabona ko ari excited, ari karatero kaguru kiwe kamugaye, aravuga ati umuntu ariteze gukira. Ngo abonye si we wenyine ari kimuga, muga uwo amubonye ko afise ukwizera ko kumukiza atarakira, aramuhamagara ati aki niyo mubona akoze Imana bariko barasengera abantu akavuga ngo ngwingo wewe mwibaza ngo bigenda gute? Mwibaza ngo defa ngo abayavyeretswe ukundi. Arabona umuntu ari karasenga vrai, ariko bibaze twa dusenga kuzura mpemu yera umeze gute? No guhamagara nta kigenda, ntibikunda. Hani yo turiko turarongora ruwanje na dohaje, hari umuntu muravye ingene ari karasenga, ingene ari karagira, uca wumva boguma aho hantu nyene. Nuwundi umuravye yacitse protocole international de protocole, ariko araharura abantu binjira, uca uvuga ati Yesu Kristo. Urubuto ariko ya cyakiri ngomba twubake kidushikana kuduzwa. Ugwa mbere nugutegura terrain. Dawidi yaravuze ikintu gihambaye ndakibasabye. Yavuze ngo nagiriye isezerano n'amaso yanje kutaraba ibitagira ikimazi. Ahandi avuga ko yagiriye isezerano n'amatwi. Defwa ivyo ugutwi kwawe guhabwa n'ivy'amaso yawe ahabwa, ivyo bintu bile influence ubuzima bwawe. Mwibuke verset 27. Wabivye ngo ajya avyuka asanga vyameze atazi ngene vyagenze. Uravye indirimbo ukaraba ubutumwa ubushize ku mutima, ubishaka utabishaka urakwenfluence. Ndabeshe simbeshe? Uravye filme pornographique nurinda guse satani narinda kuza ngo ngira ndagutere. Nimba ari byo wahaye amaso n'umwanya wawe, ikigira kabiri ni ivyo bintu no bikora gute? Automatiquement nukuvuga ko cerveau yacu ico tuyihaye ni porte d'entrée spirituellement, iduconnecta soit n'Imana canke iduconnecta n'isi y'umwiza. Birasanzwe cyane, birasanzwe. Ntazi ngene bya hari abantu batari bazi ko umunsi umwe bubaye abamaraya. Muga il suffit yuko yabivye yaretse terrain yiwe bayibibamwo kuraba ibiteye isoni, kureka abantu bakuganiza ibiteye isoni ngo reka nawe burya buntu bwareka nawe. My dear, iyo umuntu yansaranka, niyo umuntu yanse yemera urabibona. Batari bazi ko ivyo bintu byo babayeko, mugira isifi gusa wararetse uratolera. Utoreye ubwo nyene rubuto ruca rumera, kuko we uri ivu rimera. Imana ishimwe. Kaniruke harantu ushaka gushika. Ubwa mbere aho tubiba harakenewe kuvuga abagenzi bacu, ivyo turaba, ivyo twumviriza. Ica kabiri, imbuto tubiba nizi. Ubwa mbere hari kubiba mu ijambo ry'Imana. Umviriza ndabari nukuri tugira amahoro bashingana y'abafaso. Ibi bintu vy'imwemo angira nkore nk'umupastori. Rani yo muri ko muratubona mu tuntu duke Imana imaze kudukoresha canke irikira dukoresha. Nta na rimwe twabaye ico turi kubera ijambo umuntu yavuze gusa. Twabaye ico turi kubw'ijambo umukozi Imana yavuze, cha turaritora, cha tugitwarira twebwe nyene muri chambre noire. Iryo najya bari ryo dufata turajya. Nta na rimwe uzokuzwa n'ijambo apotre yavuze gusa. Nta na rimwe uzogigwa uzokuzwa cyane. Mvuze cyane hari abantu mwijura Imana izoba barira ngo wewe nawe uvuga ko wakujijwe kuri 40%, mugabo nari nakugeneye 100%. Murabizi mwese mwishuri abana bimuka bashobora gufatira kuri 55%. Aba 54
kumanuka uwa 54 ntaza kwishima kuwa 40 kuko bose bayobewe. Iyo turiko turavuga gukuzwa cyane, ngomba mwumve Imana igomba kubakuza kuri maximum yabateguriyeko. Iyo maximum nayo ntishoboka kuri iri jambo genda kubarira apotre kubarira gusa. Ishoboka kuko uwejeje kumva ibi wabitwaye muri chambre noire, wabitwaye muri intimite, uraganira nawe n'Imana urisomera. Ivyo nivyo bizozana ubwenge burenze bwo gukora ivyo Imana iguhamagarira gukora. Vuga amen imeze neza. Nta maji kandi defo muca muturemera. Nk'uburanza amaproje apotre babwizwa kuba ari karumviri ari karahabwa next level, muga plus mutabigira ivy'iwanyu. Tuba dusubiye mu isezerano rya kera, muca mugwira muri benshi kuri rendez-vous, des fois nabu tuyabu twagendeye ku mabati. Apotre ndakene mubonana. Apotre imvura yaguye nyinshi, nabajije ababanyi nsanga imvura iwabo ntiyaguye ari nyinshi. Ivyo bisigura iki mu mwema? Muca muruhisha aba. Iryo si isezerano rishasha. Isezerano rishasha Imana irabatere kumuhereza, hama namwe mu buryo bw'abahereza mugasuba uburongozi mugabo muzinanye n'Imana yanyu. Ibi ndabibariye nk'umwungere bakundwa bene data. Ibihe turiko turabamwe muri iki gihe nukuri nibihe vya fanatisme, nibihe vya escroquerie, nibihe Satani azokwigira umumarayika w'umuco akazimiza abantu benshi no mu vyitwa ivy'Imana. Nango wibaza madamu yo telefone yo muri Afghanistan akavuga ati allo umeze neza, avuze kabiri nca numva wari we. Mugaba Kristo benshi nibazi ngene Imana ivuga, nico ituma prophet wo muri Malawi, wo muri Mozambique, wibukina nyana avuze navuga ibirofa umva umengo ni Imana yavuze. Kubera iki ijwi ntaryuzi. Kandi abari iri jambo ry'Imana tubabarira ryinvestissemwe umwanya. Guhera uyu munsi Imana irabababariye intege nke zanyu. Muga imbere yo gutora telefone uvyutse, biracitse WhatsApp, tugire routine yo gutora verse at least imwe nsome. Hama ukusoma l'appétit vient en mangeant. Ukuri soma niko rizotera riryoha. Ukori teha riryoha ntuzoronka ama information, uzoronka ikintu kikuzanira transformation. Mwibuka ico bire yavuze ngo abigomba atabigomba yisanze imbuto yamye ivyamwa. Ukuzosoma after a while mu mwanya utazi uzosanga muri wewe rikorera produisa ukwizera. Uzosanga muri wewe risikari produisa kwihangana. Uzosanga muri wewe rikorera kwigisha, rikora gutera intege, ivyizigiro bitanyiganyiga, patience, perseverance, courage, kugira ubushiti bw'Imana, ukwizera kw'ibintu binini bimwari baza gutoshikako, ukumva umengo urafise energy yo kuza kwihanga ibintu utarushoboye. Niyi bikubari yari binini niwumva umengo ni binini. Kubera iki? Buhoro buhoro ugo rubuto muri wewe rwatanguye kwama ukwizera. Sigaye umva wanka utuntu dutoyi, sigaye umva wanka ibisanzwe, sigaye umva wanka ngo twarejare ngo ntaco ngo nibisarisha. Oya, usigaye wumva udatolera utuntu duto. Usigaye wumva warakoze projet ya 1 million mugabo umva umengo ugomba kwihangira 10 million nuri kurayabona. Mugabo kwa rubuto rw'ijambo ruriko rurarema muri wewe ikintu c'amanyama yejejwe. Umengura umusazi mugabo ya mbuto y'ijambo usoma rikwigisha possibility, rikwigisha ibishoboka, rigatangura kurema muri wewe. Kumva umengo ndibutse histoire ya Egre yagiye irikiramenyereza ivyana, irikirabimenyereza kimwe cyana kikiri gito cayo ngo kigwa hasi gica kigwa muri puraye hari inkoko.
hama tsaki cana ca egre gishikira mu nkoko. Urabona kikiri gito wakwa kucitiranya n'ubuswi n'inkoko. Kirabana naco nabwo uko bibana bivuga mbehaje inkoko ivuga gute? Kokoriko. Uduswi. Naco kubera ariho kiri tse nubwo je egre ntavuga ngo reka nta kundi ko ari hondi reka nige kiriga kuvuga wundi munsi ti twebwe rero dutambuka uko naco nsanzwe cyagenewe kuguruka muga kubera aho kiri tatwe dutambuka uko rasi kuntu inkoko zifise imipago sindi ko murayibona kiratambuka hama rero inkoko ati umviriza twebwe nga cyaguma igomba kuguruka inkoko izitwaye ati we ngatwe nituguruka ngatwe turatambuka twinanase tukaguruka tuva nga tugashika hajya niko inkoko zimeze nta nkoko murabona mengiragurutse mugabo ntigera kure cyacana ca egre kirabigerageza ati kuvuga reka nize kuvuga gutambuka nize gutambuka kuguruka ngera hajya mugabo ibintu ndiko ndumva muri jewe icana ca egre sinagenewe kuguruka ngo shike hajya cyakabaye kera kiragira amababa kera na kera kiba kiraduze gisanga kirashoboye kuguruka cyane defi jambo tujya rirarema muri twebwe ikintu cyo kutumva comfort ukumva uri kuraba déranger kora iki kintu mugiye utaba uri kuramedita ivyo bintu ni wari kuvyumva nikijya bibiri vuga ngo Aburahamu yizigi ibitokwizigirwa ni yaraba umubiri wa Sara kwarakaheze yaciye ivyo ni yabiravye kubera iki hari kintu indani yari karakira ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo Imana mu mpemu zanyu ishireho ikigomba cyose ko mushikako umva nimbishaka ijya nkuru twasomye muri Luka 4 hepfo bacatubarira ngo Yesu acababarira ngo tujabuke hakurya ababariye tujabuke hakurya ikintu cyambere cyaciye kiza wari umuyaga uje kubabuza gushika hakurya ariko ikintu cyari gikomeye Yesu atarahaguruka bariko baragira ubwoba long story short bariko baragira ubwoba bw'amanzi ariko aruzura ubwato bakoresha ubuhinga bwabo Yesu arihorera bakoresha ubuhinga bwabo arihorera bayora indobo imwe hinjira zitanu bagerageza byanka yihorera gushika umwanya baruhutse Yesu acaravyuka defa no mu by'Imana tubarira hari gikubarira ngo mwana reka kubambayika ruhuka nkore ehera hoya reka mpiganishe reka nge ni wakora acaruhuka ni waruhuka acakora uko niko navuga kuruhuka suko udakora komtere nigiye mwitware ko mu mutima umengura rushe mu mwikoreza imitwaro yanyu yose haleluya hama mwikoreza ingata yiwe kukwirahoza reha ndabereka ikintu nagondoye muri chambre noire muri intimite mu bwihisho hahandi gwa rubuto uzurangumiriza ijya foto sibyo hahandi gwa rubuto ikintu kimwe turonka ni ingata y'Imana nk'igitenge ndakwereke n'igitenge nkopesha igitenge ndabarira iyo turiko turavuga kuduzwa ntimwumve privilege gusa ayi etage kijya kibarko gihetswe n'ibi bintu sivyo gihetswe n'ivyo nibitaboneka biri hasi turiko turavuga kuduzwa reka duhere mu muzi kugira ngo nitwanagera hejuru tuzogumeyo kuko dufise ibidushigikira spirituellement hari gihe Imana igomba kutuduza mu bintu tutopfa twariyumviriye iyo bimeze uko akubwira ngo ikoreze ingata yanje bitaruko makakameza pastor urani vy'Imana tubarira ni binini defa biraruhisha aha mwobaza abantu bose bariko barakora ibintu binini
birimwo umugisha bivanzwemwo na stress na responsabilité. Ndabeshe siyo mbona abantu baza ngo bakavuma abatunzi, ndaje nganga chaka kavuma abakozi b'Imana, ndaje nganga kubwira ati ntuzi ivyo uri kuravuga, wo guterekaho nawe ngumutunzi frere. Kugira 100,000 no kugira 1 miliyari si bimwe. Deja 100,000 akwigwa mu mufuko, 1 miliyari arahanwe hantu henshi, abonwa na benshi, hamumaze kuyaronka nikindi cigo. Dabo curonka abagenzi batarabavre, abatwenga bakigirisha ko batwenga batari ko baragutwengera, ntibatwengeye wewe ariko atwengera kaya kanoti. Heleni bandanirize ivy'Imana tubarira kuduzwa biraremereye. Mugabe iyo vyikoreye nkorera duzu nkorere ninge nungana shirako nkorera ntaco nzoba arankunda kandi anyitaye mugura bishizemo inziko era nukuri yagashizeko numva ubuhanza buje biraremereye muri intimite. Gwa rubuto babivye indani ntaco shirako, gwa rubuto babivye indani hataboneka niho turonkera ingata. Ukumva Imana iraguhaye forme y'amahoro, kumva Imana iraguhaye gutuza, kumva Imana ikirashira muri wewe kurema, ukumva umenga Imana ikirashira ivyizigiro muri wewe, ukumva umengo bijya bintu byose uri kurarondera nta bihari, mugukumva umengo urabifise si bindi ni ingata y'Imana. Iyi nayo tuyikura he? Ni hahandi koma yo machimu ya vrai. Ituduza tutora ingata kubera iki? Plus kuduza plus biba biremereye, plus biba binini, plus byoroshe kwihenda, plus byoroshe kwibagira, plus byoroshe kuvyiyitirira ukibagirwa nabiguhaye. Ariko iyo umenyereza ingata y'Imana irazira kwibutsa ibintu. Haleluya! Niyo vyitwa ko bigenze nabi irazika kubarira ati mwana wanje ntugire ubwoba. Haleluya! Na umengo vyabaye nabi haracari ivyizigiro. Iyi giti haleluya giciwe nubwo kiba caciwe ariko kikaba kigishinze imizi hasi, hari mistere iri kirakoreka hariya. Caciwe mugani bakiranduye, hari indani hari ibintu bikiriko biraba. Niyo cumba mama y'imvura kizokongera kunaga, abantu bazokubaza ngo vyagenze gute usubire kuvyuka. Sindabizi, sinamenye iyo mbuto ingene yakuze, ariko itonze nagwijije umwanya wo kuba ingata y'Imana. Ingata irarinda AVC, ingata irarinda kuranduka umutima, umugorotsa gumya umutima nk'intare, ngo ariko umunyakibi ahunga atakimwirukanye. Imana ikadu umutima w'intare. Ale bakonyura kuratambuka utanafunguye ugatambuka nk'umuntu ahazi kubera ingata y'Uhoraho. Ariko atayufise tuzi ibiganiro namwe mugwa mutu urazi ibibazo dufise urazi mivyo biganzo uvuga tuduze ko atani gitoro cyo kubiduza mfise mugabo wamenyereye ingata y'Imana. Amahoro ufise sayo wakopesheje, sayo waguze ku ibotike, sayo vuye kuri konte, niyo konte toba imeze kwa konti kwera ingata yiwe. Kumva umengo yo
mbabarira mama. Ruhuka Josh. Shira hasi uraruhuka. Umva ukumva umengo hari ingata. Haleluya. Haleluya. Abo hejuru haleluya. Ingata y'Imana mwe murayizi, pastor urayizi. Ingata y'Imana. Reka rero ndangize sinanaravye amasaha mumbabarire. Twihanye kutarenza amasaha sinanaravye amasaha. Reka ndangize kuri iki. Iyo turiko turabiba mwijambo mu masengesho muri adoration no mu kuzigama ubuzima bwacu bwejejwe, ivyo bintu biri muri bimwe bitubera ingazi ituduza. Kuko abakristo benshi baragomba kuduzwa batagomba inzira z'Imana. Kuvuga ngo ntibagomba ko Imana ibereka aho baca, nigomba ko Imana iragomba ko agira ivyo turekuye kugira ngo itwereke ibyayo canke iduhe ibyayo. Ivyo bibwirizwa kuba bimwe mu bintu bishigikira abana b'Imana. Murabizi aho hanze bavuga ngo touche memen. Uvuga ngo inzira nza gucamwe byose nacu nze gushika. Muga twese ko biri twebwe n'inzira z'Imana. Kandi abantu babeshera Imana. Urumva hana n'amakorasi yavyica mu gihe giheze. Sine gusingene bayiririmba. Ya yindi ngo ivy'Imana bijya abarambiwe bayiririmba gute? Harabayizi. Ivy'Imana bijya abarambiwe bataje. Hari izindi reka kwanikira menye yo Mana yo yahungurura, reka kwandi urumva zanimbo zikoreka kwikintu Imana abantu bagacama bafise ubwoba, inzira z'Imana ntizishika, Imana niyo bikora ngo Imana iratevya. Mes chers amis, yitevya ntitebeje, yitevya iriki bihera mu mizi. Kandi bizoza bizananye na assurance. Assurance y'amagara, assurance y'umubiri, assurance y'umutekano mu mutima. Ariko ibindi nzira zitari z'Imana zirashobora kubizana mugata assurance y'amagara. Yo, amen. Ikindi ngoma kurangirizako, niba umuntu wese abiba abwizwa kwimbura, umenye ko ikintu cyose uri kurabiba dans le secret, ico kintu kizogaragara ku mugaragaro. Ni principe Genèse 8:22, isi n'ijuru bikiriho ibiba niyimbura bizokwamaho. Nina bibi sengesho, nina bibi vyumviro biri pure, nina bibi umutima mwiza, nina biba adoration, nina biba gutazira Imana, ndabizi neza mbwirizwa kwimbura ikintu kanaka gifise kamere k'Imana. Nico tuma Bibiri kivuga ngo Psaume 92 verset je crois 13 na 14 ivuga ngo abatewe mu nyubako z'Uhoraho, mu ngoro y'Uhoraho bazototaharira hehe? Apana hanze y'inyubako y'Uhoraho, bazototaharira nyene hehe? Mu nyubako y'Uhoraho. Niho hantu dutotaharira, niho hantu dutegwa, tubwirizwa kuguma. Abatewe mu rugo rw'Uhoraho bazototaharira mu nyubakwa z'Imana, apana hanze y'Imana. Nico kibanza tugomba kumentana. Haleluya. 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 Bo ikinda gitanguye noca ntangura icigwa. Reka conclude. Ikintu mugomba kumenya, Samson yagombye kugigwa, yavutse deja destine yiwe ari nini. Imana imubwira ko azoba ari umunaziri, ari umuntu ari special, ari umuntu adasanzwe. Mugabe ikintu cambere Imana yacimubwira, yacitangura kumubarira, nubwo uhamagarirwa ibidasanzwe ubwirizwa kwitwara kugira discipline itandukanye n'iyabandi. Ikintu kiri simple. Kubera ndaguhamagarira kuba muri uyu musozi Samson, nubwo abandi bazokwimosha, wewe ntuze wimosha. Nubwo abandi bazobemerewe kunywa inzoga, wewe ntuzozinywe. Ivy'Imana kenshi buza
bimatanye n'ibyo igomba kudukoresha. Nuvuge ngo pastori ngo ko yavuze uko, oya, pastori yahamagawe ukwiwe, wewe wahamagawe ukwawe. Hari ijambo ribwizwa kumatana nawe, les interdits ubuzwa wewe, abandi batabuzwa. Ikintu kirumvikana gayeme, ikintu kirumvikana. Rero mutahana iki kintu, Imana iragomba ko imbere yo kuduzwa, inzira ya mbere ni kubiba mu bwihisho, kubiba mu masengesho, kubiba muri intimite, kubiba muri meditation y'ijambo ry'Imana buri munsi. Ivyo n'amafondasyo adushoboza kuduzwa. Imana ibahezagire cyane. Urazi des fois iyo tuvuze ngo tuvyaguruke dusenge, c'est pas pour clôturer, sugira ngo dutahe, yugira ngo iki kintu wakiriye mbwire Mpwemu Yera mfasha gucika ijambo ryawe ryavuze, fasha gucika ijambo ry'Imana ryavuze, fasha kugira routine y'ijambo ryawe, fasha kugira routine yo kuba muri intimite. Turambuye ibiganza byacu, ndaguha umunota umwe wisengere, hama ndakurutira nsenga. Timana fasha kugira routine, fasha kudatakaza les fondamentaux, the basic, vya bindi vyitwa ibisanzwe, meditation, prière, adoration. Mengo n'utuntu dusanzwe, ariko niyo matanguriro y'ibikomeye. Bwira Mpwemu Yera gufashe, nimba ijambo riri kure yawe, mubwira ati mfasha kugira iyo routine, fasha kugira iyo routine, fasha kugira iyo routine, fasha kugira iyo routine, fasha kugira iyo culture, fasha kugira iyo mwimenyerezo, fasha to be a friend of my Bible, kuba inshuti na Bibiliya. Mfasha nk'uko mbegwa mu mubiri aba ariko mbegwa no mu buryo bw'Impwemu, nk'uko nzi kwambika umubiri no kuwusiga aba ariko nsiga n'umuntu wanje w'indani, mu buryo bwo kugwiza inkomezi mu mutima, mu buryo bw'ivyanditswe, mu buryo bw'ivyanditswe, mu buryo bw'ivyanditswe, mu buryo bw'ivyanditswe, mu buryo bw'amatazirano ya Mpwemu, mu buryo bwa meditation, mu buryo bwa bijya nivyo bizana la transformation, nivyo bizana la pureté, nivyo bizana la sainteté, nivyo bizana la foi, nivyo bizana kuva muri zone de confort, nivyo bizana, nivyo birema ubundi buzima. Haleluya, 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 haleluya. Mpwemu Yera mufasha mwiza, Mana dutuje ndasengeye bwanje n'ishengero ryose, ma twigishe mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko imbere yuko Yohana yaparesa publiquement, hari ikintu yakiriye dans le secret, yaragwije inkomezi z'umutima, arakura hataboneka maze agaragara haboneka, akora ibikomeye. Ndasengeye ishengero ryawe, ma ndakwinginze izi nzira Mwami, izi nzira Mwami zo gushira importance mu izina rya Yesu Kristo ku mafondamento, ku vyibanze, ku vyitanguriro, kuri vya bintu umengo ni vy'abana. Mana ndasenga tubishire ku mutima, kuko byaratureze, byaradukujije, byaduhaye kugera aho tugeze. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bwinshi bwawe Mana uzogaragare, ubuntu bwinshi bwawe bubashoboze mu izina rya Yesu Kristo. Wari kuri level imwe aduge ku yindi, mwa wari ahantu kure yegezwe hafi, Mana mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze Papa, uzobukoze we ubwiwe. Yironkera ijambo rimatanye, riri atashe n'ivyo umuhamagarira, uzobukoze Père Céleste. Ndagushimiye Mpwemu Yera kuza kwamplifya iri jambo, kandi urizigame umugwanizi ntari bibe, umugwanizi ntari nyage, ntagire ikintu kimwe kiribiba, ahubwo rihunda impeke nyinshi, rizejyama ivyamwa vyinshi, ribashike kuguduzwa muri vyose. Uzobukoze, ishimwe, cyubahiro, inganji, amashi tubikomeye wewe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.